Okay, yes. Reka ndabaramutse ndabipfurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga ni Omdishanyuma ndi Nairobi. Naje kurondera abagenzi ubumenyi nziko bwo bufasha bene wacu b'abarundi. Siritu babandi bakoresha Facebook. Hajya bujya hari umurundi adafise Facebook. Afise telefone ya Android. None ko iyo twasanze yo kwinjiza amadolari atari make. Ubwo bumenyi nka kubwigumanya ahubwo nkajya kuburondera kubusuma. Umunsi ngenda bubasangize uni Monsieur Faxon bakunze kumutaza ni Fagatech Media akaba ari nawe umwigisha wanje Monsieur Faxon tukuramutse cyane. Murakoze cyane Omdishanyuma ndabashimiye cyane. Hari abantu babonye ifoto turi kumwe bavuga ati uyu muhungu asa na Vishuro Vigawasha. Mwamuvugana nimba atari ba Vishu ntano nzuretse ko ari umuririmbyi nyene juste nakuze nkunda kuturirimbo nka Securiza History n'ibindi bigiye bitandukanye. Nico no bivuga ko Vishu cyo dupfana nuko nyene ari umurundi ka umurundi ubundi kabisa nta kintu de special dupfana kabisa. Aha turi i Nairobi n'aba bana bagenzi mubona bari nyuma yiwe abana usanga baje gukora ama content bashira ku mbuga zabo za Facebook za TikTok. Muri Kenya twasanze ni igihugu abantu bamaze kutusiga cyane kubijanye n'imbuga. Mr Faxon wewe uri umuhatari cyangwa uri umunyabumenyi bwinshi kubijanye n'urubuga ahanini wa Facebook dukundira bari go tuvuga ko cyane kuko ari nago abarundi benshi bahurira. Nasanze dufate nka Facebook y'abatwoyita nk'igisagara coba iri gisagara gisumba Bujumbura uko hahurira abantu benshi basumba bari muri Bujumbura. Faxon ni by'ukuri Burundi wese ibyo ushobora ko yinjiza amafaranga kuri amafaranga hanini ngira y'agaciro kosa marundi kuri Facebook. So kuri Facebook birashoboka neza cyane kwinjiza amafaranga kandi menshi cyane atubutse. Mbega iyo tuvuze ngo amafaranga y'agaciro naya abenshi bazi ko ari dolari kandi Facebook ntimba mu marundi ntimba mu manyarwanda ntimba mu makongomani ihemba mu mafaranga y'amadolari amadovize ugaheza ukayahindura amafaranga wifuza y'igice cyose. Uko bivuze ubwo gwaruka ruri nyuma yanje bako barabona ni bamwe mu content creator bari baje hano nkuko nahaje nuko turakorera content niki. So Facebook novuga kwihemba aba bose barana ko ari abana mugabo bako bakorera amafaranga kandi neza cyane. Abani basaba ikaramu mama wa basaba isabune bamwe nako baregezanya imyaka 16-18 aho babirukana mu miryango basanzwe babaye bakaza kurondera ubuzima bw'iwabo. Aho kantu ku muntu atari muri Kenya ntazi ko kabaho umugabo umwana akuje imyaka 18 cyane cyane ahejeje amashuri secondaire bavuga ati jya kurondera sohoka genda. Niko bimeze muri kino gihugu narataga imbere cyane ugenda hashika umwana akigeza ku myaka 18 abavyeyi bamufatira amafaranga y'amezi 3 bakamuhereza naga stock gatonya bagaheza akamubwira ati mwana twayitoye hariya genda winjira akinjira aya nimeze yose asigaye no kubabwira ko yagwaye bisanzwe cyangwa agomba kuja kubaramutsa ubundi bwongera muhira biba gisa nk'ari kizira ahubwo mubaza mbega wakoze iki winjije iki iki woratira abavyeyi nawe wakoze dushobora kwa kundo cyo ngo urukwavu rurakura rukonka umwana evidama. Aha mugabo rero iruhande yuko nanjye nashitse ngaha ukanyigisha ukanyereka byinshi mbere nkanabona n'izindi mbuga ntarinzi yuko zibaho zihurirwaho n'abantu kandi zigahemba ku rubuga rwa Facebook. Imbere yuko utubwira urwo rubuga nyezina reka tubane tumenye ugiye kubitubwira Faxon nyezina ninde ugiye twumve background uyo muntu nkomenye we yabukuye. Faxon ni umwe banyeshure bize ibijanye na informatique mugabo atirata ko amafaranga yakora muri informatique. Faxon ni umwe mu ariko mugani hava nabisigura. Faxon ni umwe mu banyeshure bize bibagoye nkuko bandi bose bibagoye. Ni umwe mu banyeshure batashimye guheza ishure canke ngo nyuma y'ubuzima bw'ishure baje kurondera amafaranga muri leta ngo baje gusaba mu imyanya bavuge ngo dushaka akazi. Apo yahisemwo kuba umu entrepreneur. Faxon ni umwe mu bantu bakoze ibikorwa bigiye bitandukanye by'imvabwonko aho gukorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga beba zitangwa inkuta ngurukana bumenyi. Ubundi bavuga ngo ni imbuga ngurukana bumenyi bwagiye numvise ubuvuga numva ari Kinyarwanda je navyise inkuta. Ni inkuta aho kandi bagashire mu mutwe ni inkuta kubera je natabukora amafaranga 2013 kuri izo nkuta
2013 cryptocurrency mu Burundi bitangwe kumenyekana 2013 ko mbona wewe ubona nge turi muri generation imwe shuye wari mutoya ndi umwana mugabo juste ndashimira umwarimu yanyigishije ku ishure niga mu w'icumi yaramwarimu yakunda kuvuga ati ntubona ibyigwa two turabigisha sibyo bizobatungeje ejo ushobora gutungwa n'ibyo wowe uhisemo amahitamo yawe ashobora kugutunga gusumba amadiplome tubahereza hano ndakiyumvira ako kantu byatumye n'umudirekiteri wo ku ishure je naciye nja kwiga aza kumusaba aho hantu kubera ko banamukorera aza gusaba ngo uje ku ishuri iwawe ibibazo nyoriente naho noja mu marisura muri w'icumi barakora orientation bagaca bagira orientation so jewe orientation yabaye ku gisabo cyo mu petero kubera ubumenyi yakubonana directeur mwiza cyane yitwa Deo yaje kunsaba navuze mu izina yihangana aratse ko ndamukunda hari he hariko hari ahantu bita kuri ETS Nyakaramba urumva umenga nahantu hagayitse mbwa kubera ko umenga ni ruguru kumwe babyita mugabo yaransabye ndajayo ndahiga umwaka umwe biragenda neza ndahiga ndafasha abanyeshuri turafashanya mu bumenyi buke twari dufise tugiye turahabwa n'abarimu turafashanya ibintu biragenda neza ndahava ndabandanya kuri ETS Karera mugabo iyo background ngira ngo urumva uko byagiye biragenda no bibandanya ariko sino bimara me nyuma yaho umuntu yaratembereye arapfa mu gihugu aragenda mu duhugu tugiye dutandukanye kugeza naho nageze aho mvuga ati ibihugu bitandukanye hari ico tubimenye yeah boy that is my private life but urana nk'ubu ko musanze muri Kenya ubu ndavuga ko ndi muri Kenya ko murahasanze yego ni murana ko ariho musanze ndi muri Kenya for the moment kumvo nyinshi zigiye zitandukanye kumvo nyinshi zigiye zitandukanye muri Kenya ndahari kubera ko ndi mukonde ndikuye ndahari kubera ko hari byo ndaharondera ariko umutima wanje urahari mu gihugu kubera ibyo ndiko ndakora nibituma igihugu canje gitera imbere abo bose nararumiwe nsanze ngaha hari abarundi benshi uri kurafasha ibya social media cyane benshi barahari abarundi kandi bako baratahura ibanga rya social media cyane so murana ko nkumba ndiko ndarondera amakuru agiye atandukanye yo gufasha bana ko nkato turi muri Grok umuntu arondera amakuru mbega nibiki bigezweho umuntu ashobora gukora content kubera ko hari abantu benshi biyumvira ngo narabuze icyo novuga ngo nabuze icyo mvuga ngo bisaba kuba narize nasanze gukora amafaranga kuri imbuga nkoranyambaga nta mashuri bisaba ahubwo bigusaba kuba wiyumvira cyane ndashima ibiganiro mwagiye murakora byaranyubatse ibinda education personnelle kwagwa agaciro media muhora muyikurikirana niyo rero televiziyo ngurikirana cyane mu gihugu izindi ntazonzi sinze n'ingene bazita mugabo agaciro media amachano yose mfise YouTube channel nyinshi banarakoze kuri subscribe kuri amachano yose kuri Facebook zanje zose banarakoze follow cyangwa suivre kubera ko ndazi agaciro nyicumba vraiment izina agaciro media numvise ko hari ibintu by'agaciro bituma nkwanda subscribe kumva rero ibivugirwamo byaranyubatse cyane sindiko ndavuga ngo kubera mwana kuri televiziyo yanyu oya biko mbivuga kubera ko je byanyubatse that is the life I live ubuzima nabo bayemo from 2023 bushika uyu munsi 2025 wirikirana agaciro media hama rero urumva warakoze biriya by'ama crypto money trading ibyo by'ama trading narakoze muri Google nubaka ama application Android ndabihembe ukuri narakoze muri Admob nubaka application nazihembe narakoze ni nk'uwo ma site web ndabubakira by the way abashaka website nziza nk'agaciro media niba mukeneye website nziza mbarira ndahari ubona ko bibereye for sure ndahari ndazuba so bon cyama ndajomijanye no gukora content creation narakameye narabaye mu cameraman narafilmye sarakoze ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye mu ijambo rimwe kugezaho ngira amahitamo kuvuga ati rero let me sit down shobore gukora content nziza isobanutse hari abatambona ndibaza ku macana mwamwe cyangwa ku ma page mugabo my background is very vast hari ama page menshi mbangenda nkorera ko mudashobora kumenya ko ari nayo wande mugabo gasanga arashobora kuba ntunze gatobo numvise mushoboye ibintu byinshi bijanye na internet urumva harimo nk'ivyo byo kubaka ama website kubaka ama application ibyo by'ama trading nka trading kubatayizi ni business nziza abantu benshi bariko barakora iranagoye kumenya so
muri rusange Yagoye kumenya Faxon. Reka ndabasigura impamvu igoye. Trading iragoye. Abazungu bamwe bavuga ngo trading is a crazy business. You can win in a single day or you can lose all you have in a single day. So urashobora guhomba ibyo warose byose muri trading ku munsi umwe, kuko ushobora kunguka ibyo utopfuye wungutse mu myaka 100 ku munsi umwe. Trading ni iki? Nigura nigurisha nk'uko bisanzwe umuntu ajya mu isoko agashora ibidandazwa, agashora amateke, akacagura ibiharage, yashora ibijumbo, agacagura ibigori. So nuko trading, tuvuze trading wumvemwo ko ari igura nigurisha y'amafaranga y'agaciro, ivunja n'ivunjura muri rusange. So abatabyumva ni benshi, abandi ugasanga baravuga ngo crazy business, ariko nuko tuba turavuga tubwira abantu bagiye batandukanye ko business nziza zihari, apana ko bashora amafaranga muri zano babiba ugasanga uzana ngo tubungukire deep usoze kungukira wewe wazikuye. So rero business naciye mbona nziza om changement nasanze ari content creation. Ahubwo jewe numvise ukuntu wagiye ukora ibintu byinshi, nundi najyaho niho hacaze kabaza ati kubera iki none waciwumva uza muri social media. Kandi naho nyene muri iyo social media je muntu umengo mwibanda kuri Facebook yose ndizindi mbuga zose. Izindi mbuga ndazikoremo mwibanga rikomeye, none nka Twitch murayizi mu gihugu iwacu. Nayimenye ngeze ngaho. Kiki barayizi. Nayimenye ngeze ngaho. Kiki bya bindi sindiko ndanamamaza by the way. So hama tuvuya barazi icitwa Rumbo. Rumbo imeze nka YouTube, aho video ushizeko iguhemba ko kanya itaravye ngo urumva ngo no ngorabanje kuronka ababone benshi, ngorabanje ku nzaza baririmbyi benshi mu gihugu cy'iwacu babasani muzi ntiwe ndavuga amazina bakomeye. Usanga indirimbo ziwawe zikiyereza zidafise n'imbuga zidandarizwa, ugasanga umutora kuri YouTube, Facebook, Instagram n'ahandi ukabirahetse. Suko byabwizo kugenda hari imbuga zishobora kuguhemba. Ariko hari bamwe muri ibi byamamare by'abaririmbyi twavuganye ngeze ngaha nawe yani je ndi nayo binje kwiga ibi nibi. Bose numvise bakangutse ngo wajya ku Facebook ngira bamonetize ngo bigenda gute kwa wikinjiza amafaranga. Kana babimye bakurikirwa n'abantu benshi. Sure. Yeah. Ani mu benshi. So sishobora kubyizera. Urumva omdishans muraguhuza nabo kukumviriza. Ibiganiro bingyohera kwera murazana abantu mukayaga kuri uru kutagwanya birangyohera cyane. So nayo mpamvu numvise ntangaye kwera nk'umuririmbi akomeye w'icamamare abazwi abajya ntiwe ndavuga amazina ugasanga afite trend na audience na performance nziza atanga ngo nta mafaranga akorera mama abikora kugira yishimishe. Rero dufata no kutabimenya Leila no kutamenya imagine. Ariko Faxon ubushize je nakoze live kandi nari muhire wawe live twakoze ku rubuga rwa Facebook ya Gaciro Media hariho ugwaruka gwinshi sinibo ndaberekana kuko bari benshi muga hariho babiri nashoye kwerekana umwe yari mu motari yaracambe urukoti ni kaske ubundi sinzi ibyo akora mugabo byaragaragaza ko bose babanje guhagarika imirimo bazebwira content bashira ku mbuga zabo baje kubandanya kubera ko bibaje abantu bose baninda bose mbona abatundi wawe naho menguri papa wabo banyita papa kubijanye na content creation kubera hari bamwe badafite ibikoresho bakoresha, hariho bamwe bafite ibikoresho ngo batazi kubikoresha, rero n'abandi mbuga zabo baba barakoze ibihano batarabimenya ingene bikorwa bakazana bakosorere ndabakure ko amayere tunaturiya nico gituma banyita papa bagaca baza arabagomba ndabaha ivyimviro bishasha. So rero ndabafasha umwe wese mu rugeza arimo kugira ngo ashobore kugira gute kuronka ico akora. Nabonye muri yo live yari umuntu yavuze ngo oya ngo muri ko murabesha ngo none kandi umuntu aje ku telefone ubunyene ari no hanze y'igihugu bashaka muri ibihugu biri muri Sud ya Afrika yaje ku telefone ambye ati je numvise ngo Facebook irahemba nkajamo n'ukuntu ikoraniye akabantu benshi je numvise umengo murabesha. So nta kubesha kuba kuri akarorero ka hafi era none nk'ubu iyi ni NXU reka ndabereke nka NXU gusa canke yuko yindwi imwe gusa yindi ndwi imwe none nimbindwi imwe ariko amajana 8 amadolari amajana 8 amajana 680 nkako kuno ukwezi ni misi 10 aya nayo amajana ngaya nzokwakira Roveni kombe uno wiri aya nanzorisha no wiri amfashe cano yanje ntibangirire nabi. So none urazi ko bagizirara bari be none nimbako ushobora kandi iyi ni Facebook
nimba ushobora kuronka amadolari 1000 kwezi bibiri tugomba ataco washoye nta gitoki washoye nta mutahe n'umunwa gusa nkeswe umuririmbyi wasanzwe afise n'ibikorwa bigenda bikarabwa bigakundwa mugazama ngo ntana cumi kwa guys ntibasubire kumpenda ya barayakorera ahubwo nibaza ko atagomba kubabwira oya birashoboka ntawo menya ahubwo hari akantu kari mu barundi katari keza ko kutasangizanya ubumenyi muri make uko biri kose abantu bumvise ibi bo kwipfuza gusaba byinshi bijanye n'insiguro mbega ngo abufasha ubafasha bigenze gute icambere uri muri Kenya hari abari za South Africa za Zambia mu Burundi henshi birashoboka kubafasha mutari kumwe birashoboka cyane kubera ari cyo twita account management murashobora ko managingira ama account yawe meme na mu mutari kumwe akarorero araguha Facebook akagira mu admin akamukorera ibyo yokoze ikigira kabiri turafasha uwo ari we wese aje tugana n'abafise ibihano twabasha kubikurako ibintu bikagenda neza mwari mubonye nk'akarorero ko arabaye akarotare gatoya bivanye nuko imyanya yo muri kino kibanza yesa n'ikirarengana tintubitinga kubivuga ibi muri kino gihugu kwera bazi ko content creator ari benshi ntibaza bakwirukana ngo bakubita inkoni baranuka umuntu abijejwe ati genda umubwire ko amasaha yarenze ati nyarutsa ubisa abandi so rero bajana n'umwanya cyane nibaza ko umwanya ukura turegangira amahandi ikindi gihe muzodukoresha ibiganiro dushobora gusigurira bene wacu bashobora kumenya mbega kubera ikabande ko barakorera amafaranga aho hirya kandi ari ibintu menga ntibyari byumvikana mugabo akantu gatungira mu nkundi mukagenda musiguye hariho twe ku ma YouTube imboga z'iyo mboga iyo bishitse tugahembwa ziratanga amatagisi Facebook na nyine yatanga tagisi Facebook yitanga ni tagisi rigoye kuronka kubera ko nk'abantu bari hari iwacu mu gihugu iwacu kubera ko yes ndiko ndavuga mu bihugu by'iwacu Rwanda Kongo n'Uburundi ibihugu byinshi usanga ata buryo bwo gutanga mu itagisi biri digital bifise bigaca bigorana bigaca bizindi nguva nico gituma umuntu abaje kwinstall ino mugabo ivyo worosho kubafasha bitandukanye neto bakakwandikira monetization kubona ivyo barabigusabye nzumbarira aha ku kandi gato nubwo nabonye umwanya uturega kubera ahantu turiko turakorera umuntu adafise page afise konte cyonyene birashoboka ko nawe umufasha umuntu afise page arafashwa umuntu afise profile yarahinduye professional dashboard arafashwa bose wese arafashwa sinaberetse nk'ubu akanaga page kamwe hari ama profile menshi bise ngaha mpemba yiwanje apana kuvuga ngo nayabandi kumbe ufise imbuga nyinshi yes akaba ari nayabandi so reka mbasigurira akantu kamwe mu kurangiza Facebook cyangwa ikindi izi mbuga nkoranyambaga ni source de revenu ni kuko ushobora gusanga umuntu umudandaza ugasanga kandi n'umurimi mworozi urumva ko ibyo bintu bishobora gufatikanya kugira cyane imwe mvugira kwibi niyo mvugira kwibi niyo mvugira ko bijya nakosa ririmo none nimba ndabizi mu ruzo ndimi zose amadomene yose bizanze ugasanga hamwe ndazi bijanye n'uburimyi n'ubworozi handi ugasanga ndazi bijanye no gukamera handi ndazi bijanye no gufotora bon cyandabyigisha byose hama ubishimye hana hari agashobora kugira hero okay gutora mu byashaka okay bagenzi rero kuri kino kiganiro kugira ngo ntituze kwitaba ama telefone y'abantu benshi ndisiri ko ari benshi baza kuyagira ndaza kugira groupe ya WhatsApp ndaza kwishira muri commentaire y'iki kiganiro abantu muze kuyinjirako kandi neza ko atabyanka aho ndi naje umwanya sikirenga kwishura umuntu umwe byo bava binanira nuko rero abamukina ndazi ko baza kuba benshi kubera ko naje ubuhinga nasanze sije nyine nabukeneye uretse je ko niyunguruje nkanashika ngaho ariko ni benshi bavyumvise bo bifata nk'akaryo bikabafasha benshi kuva mu bukene zugwaruka gwinshi gwamarunyandikira ngo barabuze aho bahera ngo nibabone ico bokora ubwo urabafashije kandi birirwa ku ma social media hariyo n'abafite ama visibility manini harakajamo kurangiza babwira akajambo kurangiza no babwira marakazi dukura amako mu mpuzo nk'abarundi dukore guys amafaranga asigaye kuri ibi bintu twita ngo imbuga nkoranyambaga nko bandi babwira canke izi nkuta canke ibi bihome ngurukana bumenye nivyo bisigaye ko amafaranga ndabereka akarorero ka hafi kera umuntu yararima akorora bikamuhira mugabo uyu munsi tugiye gukura mu kinjana usanga naho kurima bahagize amazu rero wo kudashoboye kurima ukaba wari ibyo yize wabirihiye n'amafaranga bikakuzima fata nimba ushoboye kubivuga ubibwira abantu nimba uri umukomediye kina komedi abandi babibona nimba uzi kuririmba ndirimbo bishire ahabona iyo mpano mbega iyo bavuze ngo itare Imana yaduhaye niki itare Imana yaduhaye niki cyose ushoboye gukora gikoreshe neza
ibintu bigende neza no utanga kubika amafaranga ntiturabatunze ahubwo nuko tuko dupambana mu turongo ubutunzi nukuri nuko ariko kandi bagenzi ntimuze kwibaza rero kujya ku mashuri twarisha amafaranga ikintu cyose uzi ko ari icy'agaciro ndakunda kukivuga kigugwa ikindi kintu cy'agaciro ubumenyi bukeneye izo mbuga zawe ushaka ko ziba monetize arabigufasha ariko kandi ntibisubire ko arihisha ariko ibi reka abeni kavuna muraza kubaha fagitire hariya canke muwahe by the way kano kongera ko nuko abo dufasha ibikorwa umwe wese arahabwa contract ku buryo service yiwe contrat mu gihe service bitabaye randi uko byatekanye amafaranga yo kayasubizwa hama mu gihe habaye ikibazo runaka bivuye kuri we urumva nothing to ask demurabize shimye kukavuga ari benshi zawumva bagize gutari ko ndashima Imana ko kuva ntango ibikorwa by'ama management n'ibindi byo gufasha abantu bagiye batandukanye harabasanga muhira murabona ko nta munsi ntakira nk'abantu 15 babaye bake ni bane mugabo bose nta numwe araza yidoga ngo urumva ko service yananiye yabaye randi jise turafashanya urabizi no gufashanya nuko turabakunda cyane kino gigana mu gisangize bagenzi inshuti n'abagenzi nimba uri muri diaspora urafisa bose ziwanyu ukeneye ko bava mu bukene bibasangize nimba uri mu Burundi naho hari no watembereye mugabo akeneye kubikora kuko dufise amasaha 24 nawe uyakora yose kandi nawe uyajyama yose niyo ubura n'iminota 10 ugira kubikora nawe ukinjiriza ukadonka ukaronka indi reveni duzohure mu biganiro by'ubutaha bye bye.